Itangazo. Isangemwo. Iri ni itangazo ry'ivyizigiro kuva mu buyobozi bukuru bw'umuryango Isaac Zop Initiative. Uno muryango ubicishije mu itangazo ryawo wamenyesheje ko wafunguye ishami ryawo muri DRC. Iri ni ishami rya Isaac Zop Initiative ryiyongera kuri risanzwe rikorera muri Uganda. Ibi babimenyesheje nyuma y'igihe kitari gito hari abari batanguye kuvuga ko Isaac Zop Initiative kitakiri ku kivi. Yewe hari abari batanguye kuvuga kitakiri kirakora neza ibikorwa ijejwe. Ibikorwa bijanye no gufasha abatishoboye. Kuri ubu rero Isaac Zop Initiative bisesuye. Kuva none aha yatangaje ko yigarukiye ku murimo. Hamwe n'ivyo rero ubuyobozi bwa Isaac Zop Initiative bwombi, ndavuga inzego zatorewe kuyobora umuryango wa Isaac Zop Initiative kuva DRC, hamwe n'inzego zatorewe kuyobora umuryango wa Isaac Zop Initiative kuva Uganda, bano bose bari kumwe biyemeje gushira imbaraga zabo hamwe mu bikoranire y'ibikorwa byiza, bya bikorwa byo gufasha abatishoboye. Ubwo buyobozi bwombi rero bukomeje kumenyesha ko kuva ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 ko buri ku murimo kandi ko vuba cyane mugiye kubibonera mu bikorwa mu mikorere na cyane muri DRC, ariko kandi batibagiye na Uganda kuko ho bamaze no kuhakorera bimwe muri ibyo bikorwa bijanye no gufasha nkuko bigaragara hano. Isaac Zop Initiative isanzwe ifasha abatishoboye batandukanye ariko kandi bicishije mu matorero atandukanye. Isangemwo nawe. Hamwe n'ivyo ubu butumwa bwashizwe hanze mu itangazo rya Isaac Zop Initiative, bwashizwe hanze bwongera bwemezwa n'umuyobozi mukuru wa Isaac Zop Initiative kuva Uganda na DRC. Director of those two groups Isaac Zop Initiative. His name is Shalom Isaac Wasakisa. Byemejwe kandi na Bahati Salomo, Manager of Isaac Zop Initiative of DRC. Byemejwe kandi na Emmanuel, Team Leader of Isaac Zop Initiative of DRC. Byemejwe kandi na Ndinayo Patrick, Team Leader of Isaac Zop Initiative of Uganda. Byemejwe kandi na Baraka Timothy, Manager of Isaac Zop Initiative of Uganda. Isangemwo. Ubuyobozi bwa Isaac Zop Initiative bwombi burashimira kandi bukamenyesha ubwo butumwa, burashimira buri muntu wese ari muri uno muryango wa Isaac Zop Initiative hari hose, yaba mu membre yewe n'uwitanga kuri buri gikorwa cyose kugira ngo kigende neza. Ubuyobozi bwa Isaac Zop Initiative nyene bukomeje kwipfuriza umwaka mushasha buri muntu wese azi ko Isaac Zop Initiative ibaho. Biruka ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.